Urakaza neza mu biganiro vya Sky Media Burundi. Kugira ubu wa mbere kuronka video zacu, fyonda ijambo subscribe ryanditse n'inombe zitukura munsi ya video. Hamukurikize akamenyetso k'inkengeri kaza kuduga. Murakoze. Ku bwawe umuhungu datinga n'abakobwa benshi cyangwa se atongoza abakobwa benshi, wewe umufata gute? Abarindaya. Umukobwa nawe ashobora kuba datinga n'abahungu benshi, wewe umufata gute? Nawe nuko nyene n'indaya. Nawe abarindaya. Itandukaniro riri hagati y'ishamba n'ikibira. Ishamba. Ishamba n'ikibira. Wewe uri kurakurikirana Sky Media TV, ndakubibutsa kubandanya ufyonda subscribe, like na comment. Nubandanya ura bino video utarafyonda subscribe kuri ako kantu gatukura hepfo, ubonye inkengeri duze ucifyonda kugira ngo tubandanye tubana vyoroshe mu bindi biganiro. Turi kumwe n'umwigeme ngaha, umwigeme yaberewe cyane, cameraman. Turi kumwe nande? Muhorake Keti Katija. Muhorake Keti Katija. Katija uri umwe mu bakobwa bashoboye kudefira hajya wabonye ikirori cya kimeze gute? Byari biryoshye cyane. Kubwawe nk'umwana w'umukobwa washoboye kuza guteramisha abandi urundi gwaruka abo, niki wovuga kuno munsi mukuru wambaye? Abataje bahomvye kuba batashitse ngaho. Byari biryoshye. Watanguye kariyeri yawe yo kudefira ryari? 2017. Abantu baba modo barakunda kuvuga yuko bakoresha impuzu bikoreye ubwabo, ariko mwebwe twabonye nta style mwashoboye kwifondera ngo mutwereke bo byo byavuye kuki? Twashatse tubereke ibyo dufise, ibindi tuzobigira mu kindi gikurikira. Mwa mufise nk'umuntu ajejwe ku designing impuzu kanaka, kuburyo muvuga ati iyi mpuzu ni ya Inyange, kuburyo muvuga ati uzobona impuzu imeze uko izoba yakozwe na Inyange. Mwa mufise nk'umu designer nko? Turamufise. Muramufise. Ngira ngo ntibiraja mu ngiro kugira ngo mutangure kuzidefirana. Oya ni harage. Nakahe kantu ubona ko kari karenze kuri uno munsi? Nuko twakoze neza, ko sico cyambe twari dukoze, twagikoze nk'ubimenyereye. Mwabikoze nk'aba professionnel. Nkumbure ngo Katija, ku bantu badakunda kuronka imusha ku bana b'abakobwa, wewe ubibona gute? Oya birashika birayipana abavyeyi n'ibintu bisanzwe. Okay, tuve muri ivyo ndashobora kubaza utubazo tubiri. Wombwira itandukaniro riri hagati y'ibarabara n'inzira? Ibarabara n'inzira. Ibarabara rikuru ricamwe ibintu by'amamodoka, inzira nayo ni inzira yo mu makartier cyangwa abantu basanzwe. Okay, umetisha kinoma. Hama itandukaniro riri hagati y'ishamba n'ikibira? Ishamba. Ishamba n'ikibira. Ishamba n'ahantu nyene ishamba n'ahantu hari ivyatsi bisanzwe, ahantu nyene ahantu bataba. Ikibira naho n'ahantu haba ibintu by'ibikoko, ahantu bahebeye ibintu by'ibikoko. Okay, turi kumwe n'umumodo Katija turabana yatumubaza utubazo tumwe kuko yashoboye kutunezera kuri stage. Katija ndakuvuga ibintu bibiri uzuracaguramo kimwe, mama canke sheri? Mama. Urukundo cyangwa amafaranga? Urukundo. Hagupfa wipfuza no gupfa wivuza, ni ikihe wotoramo? Nupfa nivuza. Kubera iki wapfa wivuza? Ganda kora ubuzima. Okay, turacabana tumubaza utubazo twiza n'umumodo kabisa, mubona yuko Katija nagomba umbwire akabazo kamwe. Nakaye kageso warufise kuvukira umwana n'ubu iyo kibutse wumva ati aha kabisa naradekona? Gushavura. Nakaye kageso ubona yuko uzoheba ari ukugiye ku mugabo? Kuja mu birori. Nakaye kageso ubona wiyiziko naho uzorongorwa uvuga ati akasi nzogaheba? Gutembera. Uzoga umutembera. Umetisha kinoma. Katija ndagomba utubwira akajambo kanyuma ko bariko baradukurikirana. Bakoze kudukurikirana batwitavye mu kirori, twabashimiye, twabasaba ko ikizokurikira bazatwitabe kandi bazobe benshi. Okay, udefira mu Nyange. Ndibutse cameraman, Inyange ni ikintu kimeze gute? Inyange ni inyoni nziza yera cyane. Inyoni nziza yera cyane. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Mwe bariko muradukurikirana kuri Sky Media TV. Ndi kumwe nande basha? Hamduni Munezero. Good morning. Good morning. Good night. Turi kumwe na Hamduni vipi? Safi. Kubatazi Hamduni akora iki? Hamduni? So jewe cyambere ndi umunyeshuri. Ajya bro, hari umunyeshuri atunga ubwanwa bungana nk'uko kabisa. Birashika.
Okay, ku bwawe umuhungu datinga n'abakobwa benshi cyangwa se atongoza abakobwa benshi wewe umufata gute? Abari indaya. Umukobwa nawe ashobora kuba datinga n'abahungu benshi umufata gute? Nawe nuko nyene ni indaya. Nawe abari indaya. Turagenda tubandanya. Hamduni twarakubonye mu agence menshi. Umaze kudefina mu agence menshi. Hari imwe natwaye ndetse yitwa African Streetwear igasambuka. Ni irihe tandukaniro umaze kubona mwibi bintu? Nakaye kantu kagumye nyene wumva ati ibi bintu naho ndabikora biragumye. Nakaye kantu umaze kubonamwo bivanye na experience ufise? So jenye nicambere natanguriye mu kundi yitwa African Streetwear. Niyo kundi ya mbere mvuga ko natanguriyemo ibintu byo kudefira. Me iyo kundi yanje ntiyapfuye iracahari. Gusa nituraronka umwanya no kwipanga neza kugira tuvuge twaorganize ikirori dukore neza. Nize ntambamye uhura nazo iyo uri kurakora bino bintu? Intambamye uhura nazo nyene muhira abavyeyi baragushwanira me nyene nawe ucuzuriye banyene nk'umuntu. Nkajya bro ukuntu ungana nk'uku n'ubwanwa birashika muhira nyene bakagushwanira? Birashira uri umwana arega mu bandi. Uheruka gukubitwa ikofe na mzee wawe ryari? Kera cyane kweli. Kera cyane. Ni ryari mzee wawe aragukankamira ukabona ati kabisa ngana adeko? Iyo natashe hatevye. Iyo watashe hatevye. We kubwa umuntu yumvise ati gutaha ntevye ni gutasanga? Saa sita z'ijoro iyo ntashe inyuma y'umuvyeyi. Inyuma y'umuvyeyi. Turi kumwe rero na Hamduni Hamduni. Wewe yuwumva ufise amafaranga nyene ukavuga ati ndafise amafaranga mu mufuko. Naye amafaranga uba wumva ati ndafise amafaranga menshi kabisa n'umuntu no kwicana umugore. Icambere cyo cy'amafaranga ntagura umuntu. Amafaranga uba ufise mu mufuko wumva ati ndatesa abarangana. So urumva iyo abari banga ryanje kubera amafaranga menshi kenshi usanga goye no kugendana. Hamduni kugira sohoke muhira ave mu nza aje gutembera ibintu bitatu yisunga kugira ngo avuga ati ndakeneye gutembera ni nk'ibiki? Cyambere banza koga. Cya kabiri nkambara impuzu zisa neza. Cya gatatu nkaraba yuko nyene bamfise udufaranga nkadukeye mu mufuko mwaje njya gutembera tunye. Hamdu amafaranga umaze guhonga umukobwa menshi cyane n'amafaranga yobangana gute? Arashika nk'ibihumbi 100 kweli. Ibihumbi 100 uratera ati ndaguhonze? Birashika rega mu rukundo kubera umuntu mukunda ntiyo ubwi ati shaka iki ufise amafaranga ureke ukimura. Ufise aba ex bangana? Aba ex mfise aba ex babiri. Aba ex babiri. Uri single cyangwa uri? Yeah, now I'm single. Uri single. Nuwe mukobwa ubona ati giye kabisa po nitwafa tugiye mu rukundo? No, sinovuga ati ngo umukobwa uri nyene twafa tugiye mu rukundo kubera umukobwa ariko umukobwa usanga ari mubi gusa ku mutima utazi ku mutima wiwe. Sinshobora kuvuga ati umukobwa nitwoja mu rukundo uwo noronka kambona arankunze nkamukunda ndabona ariko twishana. Ibintu bitatu wisunga kugira ukundane n'umukobwa nibi? So icambere mbanza kuraba comportement yiwe. Icya kabiri nyene yuko afise indero yubaha. Comportement n'indero bitandukanye? Comportement n'indero donc comportement nukuntu abayitwara. Indero nayo ntihakurya yubahe bato n'abakuru. Hamduni wakoze kuri kano kanya waduhaye ngira ngo ubwira akajambo kamwe ko bariko baradukurikirana. So cyo nosaba ko ariko baradukurikirana bakore subscribe kuri YouTube, Facebook, kuri Amigo Online TV, Sky Media Burundi. Sky Media Burundi. Mwakoze cyane mwebwe mubandanye mufyonda like, subscribe na share na comment. Turacabandanya tuganira n'abantu benshi turababwira uko biba bimeze. Ntukura amaso kuri ekra. Byose mubandanye mufyonda subscribe kwino channel yacu kugira ngo tubandanye tubana hafi. Turi kumwe na Alex umumodo wo muri Inyange. Vipi bro? Safi. Uno musi mwari mwateguye ikirori ku bwawe warurindiriye no musi guti? No musi ndinde nyene kudukora ibintu bimeze neza kuko tumaze imisi dukora ama repetition kandi twari tubishashaye gukora uno musi kuko ubushitse nitwateguye neza nitwarose okazi yo kugira ngo dukore neza mugabo no musi twarose okazi yo kugira ngo twerekane ibyo twari dufise. Ego turashimira Imana. Umetisha sana. Alex udefira muri agence yitwa gute? Inyange Vision. Hajya Inyange ku bantu batazi Inyange ni ikintu nyabaye. Ni inyoni yerera na derere. Inyoni nziza mu bisanzwe. Inyoni yerera na derere. Okay, turi kumwe n'umumodo tubandanya dutera udukuru nkuko bajeje kutunezereza. Alex kubwawe umuhungu datinga n'abakobwa benshi wewe umufata gute? Ni isutu.
ni sutwa umukobwa nawe adatinga n'abahungu benshi uwo ni nk'imaraya mu bisanzwe ni maraya. Okay, mugabo bavuga ngo urufunguruzo ngo gugurura amagufure menshi bagwita master key cyangwa se ngo urufunguruzo rumwe rutananigwa, ariko ibyo bintu urabishigikiye? nibaza ko byo bari byo kuko master key nyene yugurura ifuni basi yugurura ahantu henshi hatandukanye. Urumva n'umuhungu rero ashobora kuba ajyamana n'abakobwa benshi tumwite ko ari master key? Oya just numva ko nitwa master key kuko ari ibintu bitandukanye, ibintu n'abantu sico kimwe. Ibintu n'abantu ati sico kimwe. Alex, kubgawe amafaranga ushobora kuba ufise mu mufuko ukavuga ati aha kabisa ndakenye, abara nk'amafaranga ngani? Hari n'igihe ngena tanijana mfise. Hari igihe ngena tanijana ufise. Amafaranga nayo uba ufise mu mufuko kumva ati kabisa ni bene iyo ngonga no numva ntesa nabara amafaranga ngana gute? Sinzi gusa biravana kuko hari igihe mba mfise 200 30 canke amajana 2 biravana, me sinokubwira ngo ayo mba mfise nkaryoherwa naya, mugabo ayo yose arayi wanje ndumva ko ndyohewe. Biramaze gushikira ukaja kwiduka hama bakagusubiza amafaranga arenze? Oya nibirashika. Cyangwa wewe biramaze gushika ugatanga amafaranga arenze kwiduka? Biramaze gushika mugabo naravyiyumviye ndasubirayo gusa barase kuyasubiza. Barase kuyagusubiza. Nubuhe bwoko bw'abagenzi budashobora kugirana ubugenzi nawe ababahungu? Keshi na keshi hari igihe usanga umuntu muri abagenzi mugabo ugasanga ntuzi ingeso ziwe, ntuzi kuntu ameze, me urashobora gusanga ari umusuma, urashobora gusanga akora ibintu byinshi basi bitandukanye, ari umugenzi wawe biragoye kugira umuhebe basi, biragoye kugira umuhebe mugabo kumubwira ngo je shaka kugendana nawe iteka biragoye. Alex, hagati ya Noheli na Bonane ni kihe kintu gitangura? Hatangura Bonane. Hatangura Bonane. Inzu y'abayubatse bayihereye ku mabati no kwihera hasi ne nyaruka? Bayihereye hasi. Bayihereye hasi. Okay, Alex, turacabana tumubaza utubazo twiza turyoshe. Alex, itandukaniro riri hagati y'inzira n'ibarabara? Ibarabara nirijya ricanye imiduga, mugabo inzira ni kajya gatoyi nka tujya dukunda kubona mu Kirundi ducamwe abantu nyene basi mudashobora guca nko muri nk'abantu batatu. Niko nibaza. Okay, Alex, urakoze cyane. Urashobora kutubwira itandukaniro riri hagati y'ishamba n'ikibira? Ishamba ni bijya bintu vyimeza basi, bijya biti vyimeza ibiki ibyatsi usanga aho nyene basi utabuze wa muntu yabiteye, mugabo ishamba je nibaza yuko ari bijya biti bateye. Okay, umetisha sana Alex, nibaze ngomba ndagushimira kuri kano kanya waduhaye. Merci beaucoup. Nawe urakoze cyane amigo. Mubandanye mukora subscribe, share, like na comment kuri page yacu ya Sky Media TV. Mwari kumwe na the CEO Amigo Pictures aka Amigo Amin Chaga.